Ndibiye byiza kuri mwese banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV. Nanone n'umwanya makuru agezwe ko ari karagarukwa ko cane amakuru tugiye kwibanda ku yariko aravugwa mu mutekano nga mu gihugu c'u Burundi. Ibintu ntago vyoroshe murano makuru turaza kubabwira vyinshi birabana n'umutekano biriko biravugwa cane. Ni nyuma yaho ariko haravugwa intambara ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho umurwi M23 uhanganye n'ingabo za leta ya Kongo. Ukaba uwo murwi nyine uriko urahangana n'ingabo za Kongo ndetse n'imirwi ifasha Kongo harimwo Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira avuga yuko intambara nyine zoba zigira ngo zadukire n'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira ku bwoba bwinshi buriko buravugwa n'abatuye mu Rugombo, aho abanyagihugu bo mu Rugombo mu ntara c'Ibitoki yahahora bariko barandika ibintu biteye ubwoba. Kuri ubu ngubu turaza kubabwira ibijanye n'ibisasu biriko biravugwa ngaho mu Rugombo vyoba vyaguye ndetse bikaba vyagize n'ingaruka zikomeye cane ku banyagihugu baturiye ngaho, aho ibyo bisasu nyine hari na bamwe vyahejeje gusinzikariza amagara. Muri ano makuru turagenda turabigaruka ko ivyo ngivyo biruko mu gihe hari n'abasirikare benshi b'u Burundi bariko baragwa muri izo ndwano, aho turibuze kubabwira ku rupfu rubabaje cane rwa Lieutenant Regis Ingabire muri RDC, ndetse tuze no kubabwira ku rupfu rwa Lieutenant Elvis Nahishakiye. Ni impfu zibabaje cane ku basirikare b'u Burundi. Ivyo bikaba biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye mu ruzinduka i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni uruzinduko yari yagiye yitabiriye ibirori vyo gushira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'igihugu ca Kongo ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Aho kuri ubu ngubu bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo yatumiwe muri ivyo birori ariko afise uruhara runini cane mu bijanye n'intambara iriko irabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikavugwa yuko no kuba amasezerano yaratinze ndetse bigatinda no gushirwa mu bikorwa, uruhara runini rwose rwoba bifiswemwo n'igihugu c'u Burundi. Muri kano kanya tugiye kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane. Ico bikoze igihugu c'u Burundi kiri mu kaga gakomeye bivanye n'indwano u Burundi bwoba bwarijanditsemo ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Byose rero tugira ngo tubigaruke ko muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone cufyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka tudatevye tuyatangurire kuri ubu bwoba bwinshi buriko buravugwa Rugombo. Abanyagihugu bo mu Rugombo mu ntara c'Ibitoki yahahora bariko baratwandikira ko bari mu bwoba bwinshi cane. Haraciye nk'isaha n'igice hari bombe yaturikiye aho bita ku Badagi. Ni mu kibanza cafubwemwo abasirikare b'Abadagi mu mpera y'indwano ya mbere y'isi yose. Abanyagihugu bavuga ko ico kibombe coba cazananye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haravugwa umwana umwe yoba yakomeretse acajanwa kwa muganga. Bamwe mu banyagihugu batwandikiye ko abantu benshi batekewe n'ubwoba baca basubira mu mihana yabo. Bamwe mu badandaza bo mu isoko nkuru ya Rugombo baciye bugara barataha. Bamwe mu banyeshure nabo nyene batashe iwabo. Kuva iyi ndwi itangura ubwoba ni bwinshi mu Rugombo kubera intambara iri hafi y'urubibe rw'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu bice vya Kamanyora, Ruvungi na Gatogota urwamo rw'intambara rurumvikana gushika mu Rugombo. Bamwe mu banyagihugu batwandikiye ko batagishobora gusinzira kubera ubwoba bw'ibikoho baguma bumva. Ibintu byifashe gutyo mu gihe AFC M23 yagiriza ingabo z'u Burundi ko zarashe muri Kamanyora
zikoresheje ibikoho bikomeye vyoba vyari bihagaze mu Burundi. AFCM 23 kandi ivuga ko amwe mu mabombe yatewe mu banyagihugu Kamanyora yoba yaraturutse mu Burundi. Ku ruhande rw'igisuda c'u Burundi ntaco baravuga ku vyo AFCM 23 iriko irabagiriza. Ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko ibintu biriko biraba ari ibintu biteye ubwoba cane, ari ibintu bishobora gusiga igihugu c'u Burundi kibaye umunyota. Uko nyine uwo mwana w'imyaka 12 vyaje kumenyekana ko ari we yakomerekejwe n'ico kibombe caguye iruhande y'uruzi Nyakabugunda, ni muri komine Cibitoki. Ni igihe c'isaha 4 z'igitondo co kuri uyu wa gatanu. Ni nko ku metero 200 uvuye ku rusengero rwegereye imva z'Abadagi muri quartier Nyakagunda. Amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga ko cazananye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo banyagihugu bemeza ko hari n'amasasu yinjiye mu nzu, basaba ko ibiriko bibera Kongo bitoza gutosekaza umutekano mu gisagara ca Rugombo. Ikindi basaba nuko impande zihanganye zokumvikana kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Imirimo itandukanye nk'urudandazwa, iy'amabanki, isoko ya Rugombo n'amashure yaciye yugara nk'uko amakuru ava muri iyo quartier avyemeza. Biruko mu gihe abakuru b'ibihugu vya Kongo n'u Rwanda bateye umukono ku masezerano y'amahoro kuri uyu wa kane i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yari mu bakurikiranye iterwa ko umukono ry'ayo masezerano. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yagize ati kwiyemeza ni kimwe ariko gushira mu ngiro ni ikindi. Ijambo ryaciye ryerekana intumbero Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye baba bafise ku bijanye n'inzira y'amahoro, ko nyine nubwo amasezerano yoba yasinywe ariko nanone ko ataciye arimwo ivyateye ubwoba bamwe n'abandi babona yuko iyi ntambara ishobora gusiga isenye ibintu vyinshi, harimwo n'ivyo ishobora gusenya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biruko mu gihe Perezida Ndayishimiye yahamagariye abari bahari bose gutanga intererano zabo kugira ayo masezerano aje mu ngiro. Yizera ko ibihugu vy'u Burundi, u Rwanda na Kongo biri hamwe bizoshika ku gushinga imizi kw'amahoro n'umutekano mu karere. Hagati aho Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yama yagiriza u Rwanda ko rushigikiye umuhari M23 uyirwanya ariko rwo rukabihakana. Ivyo biruko kandi mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ishinja Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuba bafatanya n'umurwi w'inkorabara za FDLR zasize zikoze honyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, ariko nanone Leta ya Kongo ikavyamirira kure. Ivyo biruko kandi mu gihe u Burundi narwo bugaruka bugashinja u Rwanda ko rucumbikiye inkozi z'ibibi ziza gukora amahano mu Burundi, ariko nanone u Rwanda rukavyamirira kure, ibituma umutekano wo mu karere bigoye ko uzotsimbatara. Bamwe n'abandi babona yuko ibintu bigiye kuba muri aka karere vyo bari ibintu biteye ubwoba mu gihe amasezerano yarasinywe ataramuka agiye mu ngiro. Hagati aho abasirikare b'u Burundi bariko barahonera muri izo ngwano ku bwinshi. Hano turahojeje umuryango wa Lieutenant Elvis Nahishakiye yahitanywe n'intambara ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Lieutenant Elvis Nahishakiye avuka Mutumba Migera agacimbiri Kikatanyi muri komine Vyanda yahahora mu ntara ya Bururi yahahora. Benshi mu batwandikiye bamuzi kuri Lycée Kiremba Sud aho yize amashure yisumbuye. Bose bamuvuga nk'umusore aciye ubwenge, yakunze gutorwa mu burongozi bw'imihari nka Muvuma Saveri. Abo
baganira bavuga ko yari intwazangabo ikunda igihugu ibona kure kandi igumye ibanga. Lieutenant Elvis Nahishakiye yari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi promosiyo ya 29 escamu. Yaramaze umwaka muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, yaronse ipete rya Lieutenant muri Mukakaro uyu mwaka. Amakuru ava muri RDC yemeza ko iyi ntwazangabo yahitanywe n'intambara zasubiriye kwimonogoza mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, cyane cyane mu duce twegereye igisagara ca Uvira. Inkuru y'urupfu rwiwe iriko irahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ejo haheze, abiwe baremeza ko nabo baronse ayo makuru baragandaye. Turahojeje umuryango w'umuhisi Lieutenant Elvis Nahishakiye, Imana iwuhoze muri bino bihe bitoroshe. Tukiri kuri ivyo kandi ku basirikare b'u Burundi bariko barahonera muri izo ngwano, turahojeje nanone umuryango wa Lieutenant Regis Ingabire yahitanywe n'izo ntambara n'ubundi muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Lieutenant Regis Ingabire avuka mu gisagara cya Gitega aho bita ku rutonde, yari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yo muri promosiyo ya 29 escamu. Kuva ejo amakuru y'urupfu rwa Lieutenant Regis Ingabire yarakwiragiye mu baryango n'abagenzi. Ahitanywe n'intambara zasubiriye kwimonogoza mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, na cane cane mu duce twegereye igisagara ca Uvira. Lieutenant Regis Ingabire agiye akiri muto, abo biganye bamuvuga nk'umusore aciye ubwenge kandi akundana. Turahojeje umuryango w'umuhisi Lieutenant Regis Ingabire, Imana iwuhoze muri bino bihe bitoroshe. Iyi ntambara iribuze kurangira gute? Ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko ivyo u Burundi bwijanditsemwo bishobora kubabera bibi cane. Perezida Evariste Ndayishimiye atumbereye ibijanye n'inyungu akura muri iyo ntambara gusa, ntiyita ko igihugu ndetse n'abasoda b'u Burundi ndetse n'igisoda muri rusange. Kuri ubu ngubu bamwe n'abandi babona yuko cahejeje gusambuka. Ingabo nyinshi z'u Burundi ziri mu gisagara ca Uvira zicungereye igihugu kitari icabo, bariko bararwanira igihugu kitari icabo, mu gihe abasoda bose kuri ubu ngubu bashize mu makambi aho umwansi ashobora gutera ava hose, arashobora gusiga asenyuye igihugu cose. Biribuze kurangirira he? Mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha bizaba bigezweho. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.